iwacu amahoro iwanyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho i Burundi ku Muhuza TV. Ishirahamwe Regideso ryamenyesheje abanywanyi baryo aho ibiro vy'ubudandaji biri ku bashaka kugura amayinite n'amasaha bakoreraho. Ni mu gihe amasezerano yari ifitaniye na Payway yarangiye. Ku bari mu gisagara ca Bujumbura, ni ku biro vy'ubudandaji muri Centre Ville kuri RN1 musi y'ibitaro vyitiriwe Umwami Khaled no mu Kanyosha ku barabara rya kabiri musi yo kwa Vyisi. Amasaha akaba kuva isaha 1:15 zo mu gitondo gushika isaha 4 zo mw'ijoro. Ku bari mu ntara ni ku migwa mikuru kuva isaha 1:15 zo mu gitondo gushika isaha 2 z'ijoro. Tukiri mu ntango y'umwaka, abantu 3 bamaze guhitanwa n'amasanganya mu bice bitandukanye, 2 barakomereka bitewe n'umuvuduko munini. Kuwa gatanu itariki 1/0 uyu mwaka w'2021, umupolisi niwe yahitanywe n'isanganya y'ipikipiki aho uwaramutwaye yagonze igiti c'amatara, ariko we yarakomeretse aho hari muri komine Busoni. Aho bita Rurata hafi y'igisagara ca Kirundo, naho kuwa gatandatu tariki 2/0, umugabo yari kumwe n'umwana wiwe bagonzwe n'imodokari yariko iriruka cane baca bahasiga ubuzima. Uwariko arayitwara nawe akaba yarakomeretse. Kuri uyu munsi igenekerezo rya 3/0 umwaka w'2021, imyaka 10 irakwiye umuririmbyi rurangiranwa akaba n'umucuraranzi w'umurundi Jean-Christophe Matata aryamiye ukuboko kw'abagabo, aho yitavye Imana ku itariki 3/0 umwaka w'2011 mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Jean-Christophe Matata akaba yibukwa mu ndirimbo zitari nke, na cane cane Mukobwa Ndagowe, Nyabaranda, Inyagasambu, Nyaranja, Amaso Akunda n'izindi. Umuririmbyi akaba n'umuhinga wo gucapa Kwanda Marcel yitavye umuremyi kuwa 4 tariki 31 Kigarama, akaba yahambanywe iteka kuri uyu wa gatandatu tariki 2/0 uyu mwaka turimwo. Ivyo birori bikaba vyitabiriwe n'abantu benshi, harimwo abarongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi ariryo Amicale des Musiciens Burundais. Miss Kayanza akaba yarayatowe, nawe akaba ari Nusaiba Samila Nikuze, yaronkejwe amafaranga 1,000,000 w'amarundi. Icaba baciwe ca mbere Gihozo Honorine aronswa amafaranga 500 vy'amarundi. Icaba baca kabiri Muhwe Ange Nadege yaronse amafaranga 300 vy'amarundi. Miss Populaire yabaye Belize Nininahazwe, nawe aronswa 200. Mu gice ca nyuma arico final hashitseyo abigeme 10, 6 baronswa amafaranga 100 vy'amarundi umwe. Miss Muyinga nawe yaratowe, akaba ari Chanceline Umulisa, yatowe ku itariki 31 Kigarama umwaka w'2020 kw'ihoteri Agahimbare. Icaba baciwe ca mbere akaba ari Ingabire Panuela, icaba baciwe ca kabiri akaba ari Swalha Kaneza. Dutandukire amakuru y'inkino, aho turabira hamwe uko igikombe c'ubumwe bw'abarundi cagenze. Rukinzo FC yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-0. Flambeau du Centre itsinda Bujumbura City ibitsindo 4-0. Aigle Noir nayo yatsinze Messager Ngozi ibitsindo 2-1, mu gihe Olympic Star yatsindiye Vitalo FC muri penalty kuko bari banganyije 2-2. Iyo yari incamake y'amakuru agezweho i Burundi. Mwakoze kubana natwe. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza abagenzi banyu. Mu birabana n'umutekano, umukuru w'igihugu aherutse kuvuga amajambo akomeye ati: Burundi bene wacu, umutekano w'igihugu ni karahara mu ruganda ntibacure, ni karahara mu ruganda ntibacura. Ngo ni naco gituma muri ico gisata
haranguwe vyinshi mu mwaka urangiye wa 2020 harimwo no gukingira imbibe z'igihugu kugira ntihagire umwansi aduca mu ryahumye. Umutekano ni ikintu gihambaye cane ku gihugu, ariko mu gucungera ndetse no kugarukana umutekano hari igihe hazamwo ivyago, harimwo nko gutakaza abasirikare, ndetse na cane cane ko umusirikare wese agiye ku rugamba aba yiteguriye vyose. Mu makuru twaheruka kubashikiriza hari bimwe vyavugwaga cane kuco Burundi bwavuze inyuma yaho bibonekeye ko abasirikare b'u Burundi batatu baguye muri Centrafrique. Imbere yuko turaba ico abasirikare b'u Rwanda bakoreye abasirikare b'u Burundi, reka mbanze ndakwibutse ko muri ico gihe abo basirikare bicwaga, leta y'u Burundi yavuze ko itarota ivana abasirikare bayo muri Centrafrique. Mu itangazo ryashizwe ahabona na Antonio Guterres, akaba yarihanganisha leta y'u Burundi, yamenyesheje ko abasirikare b'abarundi batatu ngo baguye mu migwano n'abagwanya ubutegetsi mu gihugu ca Centrafrique. Inyuma y'iryo tangazo nanone, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yaciye avuga ko adatega ubwoba n'ivyo bitero. Umukuru w'igihugu kandi akaba yariyamirije kure ico gitero, maze akavuga ko abasirikare b'u Burundi ngo batazoca bavayo nubwo vyagenze gutyo. Ariko burya nubwo ibihugu vyoba bitarabana ryiza mu gisirikare ho ntago ariko bimeze. Ivyabereye muri Centrafrique ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi ndetse n'igisirikare c'u Rwanda vyoba akarorero keza ku bategetsi b'ibihugu vyompi bitarabana ryiza kuva mu myaka itari bike ishize. Inyuma yuko abasirikare b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Centrafrique, bariyo mu mugambi wa ONU na MINUSCA. Iryo tangazo rero rikaba ryaravuga ko ryasohowe na leta y'u Burundi, abasirikare batatu b'abarundi ngo baciye bakomereka, abandi baricwa. Amakuru amwe akavuga ko ngo hoba hapfuye abasirikare 10 b'abarundi muri ico gitero. Bamwe bati hano imigwi yitwaje ibigwanisho bigaragara ko ibangamiye amasezerano y'amahoro muri Centrafrique, ngo Burundi bukaba bwiyemeje kugumizayo ingabo zabwo ngo gushikaho ico gihugu kivukanye kandi kigenzi arico ca leta ya Centrafrique kizoronkera amahoro n'umutekano. Ivyo bikaba bivugwa na bamwe, bikaba bivugwa na leta y'u Burundi. Umukuru w'igihugu kandi mbere yuko turaba ivyo ico gisirikare gikorewe n'igisirikare c'u Rwanda, umukuru w'igihugu akaba yaramenyesheje yuko leta ayoboye ngo itazotegwa ubwoba n'iterabwoba ry'abadashaka amahoro muri Centrafrique gushika amahoro wagarukanwe. Amakuru kandi yerekana ko inyuma y'ivyo ngivyo hari ayandi makuru ariko aravugwa cane yatahuwe, tugira turabire hamwe. Ni ifoto yabandanije gukwiragizwa ijya nino ku buhinga ngurukana bumenyi, aho abatari bake bagiye bagira ico bayivuga ko, ariko twatohoje kugira tumenye ico bacinyegeje inyuma y'iyo foto. Biboneka yuko hari abasirikare bambaye impuzu z'igisirikare c'u Rwanda, bivugwa ko nyene ari abasirikare b'u Rwanda, bateruye umusirikare w'u Burundi yasinzikajwe cane. Bishobora kuba yuko yari yarashwe, ariko twarondeye amakuru kugira tumenye icoba kiriko kiraba ngaho. Bamwe biyumvira ko
wenda boba ari abasirikare b'u Burundi bakozanyije ko n'abasirikare b'u Rwanda muri Centrafrique, abandi bati bariko baramufasha kuko vyaboneka ko yoba yasizikarijwe ubuzima n'abagavye igitero. Ariko mu makuru twatohoje kugira tumenye cinyegeje inyuma y'iyo foto yariko irakwiragira cane, nuko ingabo gisirikare c'u Burundi kiri muri Centrafrique cagabweho igitero gikomeye cane inyuma yaho, ndetse no hafi yaho ico gisirikare c'u Burundi cari gifise ikirindiro. Ingabo z'u Rwanda zo mu mutwe w'ingabo zikora ibikorwa bidasanzwe bizwi nka Special Forces, zikaba zaratabaye ingabo z'u Burundi ziturutse mu birometero bishika kuri 70 mu gihugu ca Centrafrique, nkuko amakuru twatohoje tugera tumenye icinyegeje inyuma iyo foto yagaragaye cane. Mu yandi makuru yadushikiye kandi atwereka ukungene ivyo vyabaye n'ukungene vyakozwe n'ico gitero. Ndakwibutse ko ivyo vyabaye ku munsi wa Noheli kw'itariki ya 25 kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2020, ubwo ingabo z'u Burundi zibarizwa mu gihugu ca Centrafrique ahitwa Dekowa muri perefegitura ya Kemo zagabweho igitero gikomeye cane n'inyeshamba zishigikiye uwahoze ari perezida w'ico gihugu yitwa Ange Felix Patasse. Amakuru twatoje kandi yerekana ko ingabo z'u Rwanda zibarizwa ngo muri ico gihugu mu mujyi wa Sibu harimwo intera ingana nyene n'ibirometero 70, zikaba zatabaye bwangu zihejeje kumviriza ingwano zakomeye ndetse n'ibitero bihambaye vyagabwe ku ngabo z'u Burundi. Izo ngabo kandi ngo zikaba igisirikare c'u Burundi kikaba cyari cyasinzikajwe cane. Ingabo rero ngo zahageze zisanga abasirikare 3 b'Abarundi bahejeje kwicwa ndetse n'abandi benshi ngo bakomeretse, ariko ngo abatumye uwo mutwe w'ingabo z'Abarundi zibarizwa muri ako gace zidashirira ngo ni ibindi bitero vyaje bigabwe n'igisirikare c'u Rwanda kigatabara bamwe muri abo basirikare b'u Burundi, nk'uko amakuru twatohoje ndetse twabajije abazi neza ivyabereye muri ako gace babitweretse. Bamwe bavuga ko bino vyakabereye akarorero ibihugu, kandi baravuga ngo muri politike nta mwansi ahoraho, nta n'umukunzi ahoraho. Vyashoboka ko ibihugu vyoba bitarabana ryiza, ariko mu gisirikare hoho siko bimeze. Uku gufashanya ku mpande zombi, igisirikare c'u Burundi kigafashanya n'igisirikare c'u Rwanda, igisirikare c'u Rwanda kigafasha igisirikare c'u Burundi, biboneka ko ari akarorero keza yoba ku muntu uwo ari we wese, na cane cane ku bategetsi. Abantu rero bashimye ivyo bikorwa vy'abo basirikare, gufashanya ndetse no gutabarana hatitawe ku kungene ibihugu vyovyo bakomokamwo bitarabana ryiza kumvo za politike. Abariko rero baratubaza vyabaye muri Centrafrique, ico iyo foto binyegeje, si uwo musirikare w'u Burundi ateruwe n'abasirikare b'u Rwanda, abo vyoba vyagenze gute? Yo ari imishamirano? Ayo niyo makuru twobashikiriza, twamenyesha, akaba ariyo makuru rero yaradushikiye ndetse twatohoje, tukaba tumaze iminsi itari mikeya tuyarondera kugira tuyabashitse ko, na cane cane ko mwari mwatanguye kuyatubaza. Akaba ari uko rero vyagenze, akaba ari ico kinyegeje inyuma iyo foto mwaravye ngaha. Ndakengurutse mu kanya n'ayandi makuru, kugira uraje uronka amakuru ufyonda subscribe, ikifuzo turacakira, icyumviro naco turacakira, vyose turabikora ku bwanyu, kandi amakuru yose murondera
turayabatoreza tukayabashitsa ko idonido. Ndakengurutse cane mbifuriza kugira intango z'umwaka mushasha wa 2020 uzababere umwaka mwiza, umwaka wo kuronkamwo ivyo mwipfuza vyose, kandi mwe n'imiryango yanyu uzobabere umwaka w'umuhezagiro. Ku bantu mwese, kuri mwe bagwanyi bacu abafyonze sabone, nawe wowe ugiye kuyifyonda, mwese ndakengurutse cane, komeze kugira ibihe vyiza.